nimuhorane n'umukama. Inkuru nziza ya Yezu Kristo nk'uko twayandikiwe na Luka mweranda. Nahaswa mukama. Muri rya minsi Yezu yabariye ishengero ry'Abayahudi ati, mbe abantu ba none nobagereranya nande? Basa nande? Basa n'abantu bicaye ku nama bagahamagarana bakabwirana bati, twabavugirije umwironge ntimwatamba, twakomye induru ntimwarira. Raba, Yohani Batista yaje arya umukate, Yohani Batista yaje atamukate arya, atamvinyu anywa, none muvuga muti ari mw'ishetani. Umwana w'umuntu yaje arya anywa, none muvuga muti n'umuryi wa cane n'umunywi w'imvinyu, n'umukunzi w'abatoza kori n'abanyabicumuro. Ari ku bwitonzi bwerekanywe n'abana babwo bose. Dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristo. Twagiye turumva impanuro nyinshi Pawulo yagiye araha abanyekorenti mu kubaka umuryango w'abakristu w'aho hantu. Za mpanuro zose twumvise ahera ku kubakebura kugira ngo ntibaze baricamwo imigwi, bamwe bigenera abatumwa b'abandi biyitirira abatumwa biyemerana ko. Arabahanura ku bijanye n'ingene botahura ikibazo cyo kurongora canke kutarongorwa. Arabahanura ku bintu bijanye n'ingene bomenya kwifata mu gihe cyo gusangira, bagahereza bakakiriza impano y'umukama, bakitwararika kubaka ubumwe no muri ubwo buryo kumenya gusangira koko. Arabahanura ku bintu bijanye n'ingene botegerezwa gukoresha ingabirano zabo, ingabirano z'umwe ingene zotegerezwa n'ubundi gukorera umuryango w'abakristu, gukorera ubumwe bw'abakristu. Uyu munsi akaza azasozera asa n'ubereka rero iyindi ngabirano ikomeye itegerezwa kuba muri izo zindi zose, muri izo mpanuro zose, nk'iyiha izo mpanuro akanovera n'ubukomezi. Akanovera n'ubukomezi. Ibintu byose birakenewe ku rugero rwabyo, mugabo hariho igihe bibuzemo ako kanovera birabiha, kandi ugasigara wumva umenga ntiwumva n'ico bibereyeho. Mwumvise avuga ibintu bihambaye, akagira ati naho novuga indimi z'abamarayika, kuvuga indimi nyinshi ni ibintu ngirakamaro, ngo mugabo atarukundo rurimwo noba ameze nk'icuma gihuhuma. Ngo naho nogira ingabirano zo guhanura ku izina ry'Imana. Hari abantu bahanura ku izina ry'Imana, twese tukagomba kubakurikira, tugomba kubakonsulta. Mbega ko ngomba saba akazi ngaha nzoronka, sinigwe ndata umwanya ngwiza amadosiye mbariza ku Mana. Mbega ko ngomba kugira iki n'iki, twarakora ibintu bikomeye, mugaba kuri uyo atabigirana urukundo ku Mana ntibihambaye. Ngo naho nomenya amabanga yose n'ubwenge bwose. Abantu bazi ibintu by'ubwenge bw'ivy'Imana barahambaye rwose, abateologien, abantu bizi ibintu bihanitse turabakeneye. Mugabo ivyo bagira vyose murazi yuko atarukundo rurimo, ubwo bwenge ntikibuza yuko babukora nk'ibigwanisho, bakabukoramwo ibintu vyica abantu. Akagira ati ntaho nogira ukwemera kuzuye ngo kugaterura imisozi, ntaco noba maze. Ngo mbere naho notanga ivyanje vyose, nkigira umugira neza avuga ngo ku marezo sosio hose, umugabo atarukundo rurimo, ngo naho nokwita mu muriro, atarukundo mfise ntaco vyomarira. Biba bigarukiye gusa ku rugero rw'umuntu, umuntu nawe nyene agarukiriza hafi, ntibijabutsa mu bwami bw'Imana.
bya bindi byose dutangarira inyuma. Twoshobora no gukora ubutumwa bwinshi, tore ko turi ibibazo byo gushinga amantene tukayashinga hirya no hino, tugakora ibintu bitangaje inyuma, ariko Mukama yaza akakuraba, akaraba indani akavuga ati wapi, uri kubikora gusa runtu, ntibigushikana imbere yanje, ntibikwinjiza iwanje, ugarukira gusa. Hari n'ibintu byinshi mbere dukora Yezu akavuga ati waronse impera yabyo, wirutse wabikuyemo icyo ushaka, mugabo bigarukiyaho, ntivyakuduganye hakurya yaho gushikira Imana, bikuvyarire gusangira n'Imana, bikuvyarire yuko ivyo bintu bizokuvugira umunsi wago imbere y'Imana. Ndashobora gufasha abantu, nkigira umugira neza kugira ngo ngire na publicité, ngire visibilité y'icyondi canke y'icishirahamwe ryanje riri. Igihe atarukundo rurimwo, izagira ati impera yavyo niyo nyene waronse. Ukazobura usanga kumbura umuntu yagize n'utuntu tutamenyekana, mugabo yatwujuje urukundo, Imana ikazogira iti wewe muri iriya sikiri yagihe wari uhambaye imbere yanje usumburiye. Byone ko numviriza inyigisho umwepiskopi yigeze kuja kuraba umuntu yahavuye abumweranda, aramubaza ingene nawe ivyo akora mu buzima bwiwe, kari akantu gatonya kakora ubukorwa bubayabaye, nk'aba bantu bakora udukorwa tubayabaye two gukura utwatsi. Hanyuma Musenyeri akabaza ati ngo mbe wewe none ibintu ukora n'ibiki ngaha bikomeye? Ngo je nkora nkawe. Musenyeri ati ukora nkanje? Tego nkora nkawe. Ati bigenda gute gukora nkanje? Ati none Musenyeri, ati wewe nukora ishaka ry'Imana? Ati yego. Ati najewe nkora ishaka ry'Imana. Igihe harimo urukundo tugakora ishaka ry'Imana, ivyo birahama. Ibituma ibyo dukora bindi vyiza bica bicika ishaka ry'Imana, bidushikana mu Mukama, n'Umukama agashika iwacu akahiyumva n'ubwo rukundo. Namwumva ko aragira ati iyo rubuze vraiment ibintu vyoba vyiza mugabo bigarukira hafi. Naco gituma muramaze kumva Radio Maria imisi yose mu gatondo hariho igisabisho bazindura ko co gusaba urukundo. N'ingabire twategerezwa ko amadusaba umwanya ku wundi. Mukama ndingiye mu bintu vyitwa ko ari gwawe, ntabara, ndaje gukora mu bintu vyowe, ndaje gukora, mpora ntimbago iyo mbonye nk'abakozi umwe wese ukabona imbere yuko aduga ingazi ngo aragiye gukora canke ashikiye mu bintu, agaca ngaho akabwira Umukama ati mu rukundo rw'ivyo nje gukora ntibigarukire ku gashahara, nzokarya umunsi umwe banjane ku mpanda, nzokarya umunsi umwe gahere banjane hariya mu seminari, ntibigarukire ngaho Mukama, ntabara binyugururire gushika iwawe, ntibigarukire kuri bijyanze, ntabara ibyo nza kuvuga bize gushikana abantu imbere yawe a destination. Muri destination yacu hariya ku muntu afise urukundo aba yanse ko bigarukira hajya akagira ati mpaka hariya mu ijuru. N'umwimenyerezo kuko wumvise ibi bintu rero Pawulo yavuze akatwereka urukundo rwo ari rwo, biratugora mu buzima, ntawe ushobora kuvyuzuza byose icyarimwe. Kugira ngo avyuzuze niyo nuko kuntu Yezu aba muri we, nawe akimenyereza kubona ibintu no kubona abantu muri Yesu. Ahandi ho wamusanga umenga inkundo z'abantu zirafise aho zigarukira. Abagireki nibo bagerageje kuzishira mu majambo atatu akomeye. Hari urukundo bita eros, urukundo rwo kuryoherwa bigarukira ku mubiri, kuryoherwa n'icupa, ugakunda icupa kuko rija mu nda yawe, ugakunda akabenzi kukakuryohera ku mubiri, ugakunda ubugari ku buryo bwo kwibagira n'abandi, ugakata itongi riva mu kiganza rikagarukira ngaha mu nkokora. Ico nico bita eros,
ugakunda ibindi by'akaryohera mubiri by'amabanga mpuzabitsina, ivyo ni ibintu bita eros, bigarukira gukunda ibintu bikuryohera ku mubiri. Hari irindi jambo bakoresha ugukunda, ugasanga ukunda ibintu bigarukira mu bwenge, kuryoherwa mu bwenge. Ni abantu ubona baryoherwa no kwiga, bakagira ibintu byinshi by'ubwenge, rero ugasanga barabihebeye n'ubuzima bwabo, icyo bita philos. Hariho hava philosophie, l'amour de la sagesse, bigarukira gusa ku kuryoherwa mu bwenge, ukumva ubihimbariwe, ukumva bigutera fierté, bikagarukira ngaho. Hakaba n'icyo bita l'amour agapé, hariho hava biriya bindi bavuga mu gifaransa les agapes fraternelles, abasangira, urukundo rw'umutima, rw'umutima, urukundo mbere buryoherwa n'umutima, mu mutima, kuko wakiriye umutima w'Imana muri bo. Rwa rukundo rushobora gutuma rero twitera mu ziko abandi, tugashobora mbere no kubahebera ubuzima bwacu. Ugiye kuraba rero bije mu buzima bwa misi yose aho hanze, urukundo ruca rucika ukwiyumanganya, kuko sinzi ubigeze ngo kubiraba wasanga urukundo, iryo jambo ni jambo rihadikirizwa mu ndimi nka zose, nta namwe iryo jambo ritari mu ndimi. Mugabo acongera kati mugabo n'iryo jambo rya mbere rigoye gushira mu ngiro, kuko ryama ridusaba akigoro karengeye ubushobozi bw'umuntu. Nogira ntikarengeye umuntu uruntu, umuntu ariyumva mw'iyo santima, mugabo kurushira mu ngiro ugasanga biramugoye. Ugiye mu buzima bwa misi yose, kuko hagongana n'ibindi bintu byinshi, urukundo ruca rucika ukwiyumanganya. Igihe cyose wiyumanganya ibikugora, ukiyumanganya abantu, ukiyumanganya ibikugerageza, ukiyumanganya n'ibikosha nabi, uri kuraba mu rukundo, uri mu rukundo. Nuko mvuze ngo uri mu rukundo, araca bambaza ati none ndi mu rukundo nande, kuko cyo bizujya mu bantu barahitwaye mu byo ngaho hanze, ngo ndi mu rukundo na naka, ninde atari mu rukundo, igapati ntadafise bakwegana nawe nyine ari mu rukundo, ari mu rukundo rw'Imana. Urukundo rugenza runtu, igihe nkoresha ubuntu, igihe natwaza umukazi unacisha abantu ku biti n'amabuye, igihe nigira inzu y'amabuye, igihe nirinda kwiruka ku bandi ku busabusa, icyo gihe mba ndi mu rukundo. Nta shari rugira. Igihe cyose hanze akajaruzi, kubera undi bamuvuze neza, kubera undi biko bigenda neza, nanjye nkabona bigenda nabi, kubera undi bamushize imbere, kubera undi bamuvuganga neza, jewe nimwambonye, jewe kubera kutambona, kagashari k'abagore n'abakobwa kenshi, si bose, bamwe bamwe. Igihe ndagatsinda nkagakona bugana kakabwira nti tetwa mvamwo, mba ndiko ndakunda, ndi mu rukundo. Yezu arakora akavuga ati ndumva ndagukunze, kuko uri mu kintu cy'ukuri kiguha gusa nanje. Yezu tumwumva ariko arahayagiza Jean Baptiste, agayagiza Yohani Baptiste, ubwo urayagiza abagenzi bawe, canke gusa ubona ibibi biri muri ukaguma gusa ubatora amanegurwa. Hari ibintu dupumiramwo abantu ko bakundana, ntirurondera kunguko. Rero aratugora ngaha, arashaka utudiri, utuafere, usanga twabaye n'utuafere, utuntu tw'utunyanga, no hariya mbere ugasanga no ngaha muri radio biratunanira, ari utunyanga nginira mu bintu by'iradiyo kubera kunguko. Nta rukundo burimo, ariko kirengera ukabona ikintu. Hari umuntu yigeze kuzana ibifaranga arabizana mu minwe yanje, canangura kubona ibintu nkeneye, mugabo nkabigira gutyo, nta rukundo rurimo, nta rukundo rurimo. Rengera inyungu, wibuka inyungu ya benshi, kwitangira uri kurakorera inyungu ya benshi, mbere rimwe rimwe ukaheberamwo n'iyiwawe. Yezu arakora bakavuga ati wewe uri uwa vrai, nturi uwiparara, wewe uri ukuri. Icyo gihe mba niko ndakunda.
ntirugira ishavu, igihe cyose ntsinda ishavu nkariniga nkavuga nisima vesanzaza ngo none nkomeretse, mba ndiko ndakunda. Hari igihe umuntu ushobora kumukorera nawe ukabona yuko ariko aratsinda ishavu akitsinda, ukibaza uti namutsinze, naho niwe uri kurahagwa, akihorera kagenda wigamba uti ashi namweretse icarico rero jewe nikoze mu gahogo ndikokomora ndamucirako. Inge haca akanya gatoya, ni wewe uzotangura gutegwa mu mutima wawe, uriya nawe yitekaniye ahari. Ni wewe Imana izogira iti genda upfuka muce bugufi urigate ku birenge vy'umusaba imbabazi. Ntirubika kabi mu nda, arakankoreye reka nanjye ndamurindiriye ndakabitse. Ico gihe nta rukundo rurimo. Igihe ico ndagikura nkavuga nti reka ahubwo ndondeze iyindi nzira nziza, aho rero ndi mu rukundo. Ntirunezerwa n'ubugunge ariko runezerwa n'ukuri. Igihe cyose tsinda uko kuntu ko kwigunga no kwigungirako, ku kuntu ko kwiyugara kwigarukirako jewe gusa, nkaguma ahubwo ndaba ingene nugurura abandi bakaronka ikibanza hafi yanje bakumva ko bamerewe neza. Ndi mu rukundo. Runezerwa n'ukuri, rurenza ko muri vyose, rwemera vyose, rwizigira vyose, rurinda vyose. Hari abantu batarinda ibintu vyose, usanga umenga baguma bapokomwa. Iyo ufise urukundo uragira uti ndazi ico ndondera, kandi ikintu cyose kigomba kunzibira nzokirinda, shitse kuri kijya kintu numva kiri mu rukundo rusumbirije. Ndibuka umunsi byansabye kurinda ngitambura ubutumwa, kandi iki kintu Imana ishize imbere kubera iki ari jewe, mugabo cavuye n'ikintu ciza n'uyu munsi mbandanya ntangarira. Navuga ni kijya gihe Mukama wari kuramenyereza. Mukama yadushize imbere y'ibintu bitutegereza kwiga kurinda, yadushira imbere y'ibintu bikomeye. Hari umugani baca ngo umusuku ngo arema aremerewe, ariko suko kumbure two nawuca, ahubwo hagiye Imana igushize imbere y'ibintu biremereye, ni ikimenyetso c'ubwizigirwa, ibigomba kukuninahaza. Igihe uvyifashemo neza uvayo uninahajwe, uvayo ukomeye mu rukundo. N'ibindi byose yatubwiye Pawulo, ijambo ry'Imana riraryoshe rwose. Aravuga ingene urukundo ari rwo rudushikana ku gukura tukagira igihagararo gihimbaye Imana. Mwumvise ahantu agize ati, yavuze mu yindi mvuga akagira ati ng'ubuhanuzi buzotinda buhere, indimi zizohera, ngo ariko urukundo niruhera ubuhanuzi buzohera, n'ibindi byose bizohera. Ngo nanone mwumvise aka kantu bwa mbere yagize ati ngo nanone tumenya gace kandi duhanura gace, ariko aho ikirangutse kizozira ivy'agace bizoca vyibagirwa. Aha agombye kutubwira ingene urukundo nirwo ruduha ubumenyi bwuzuye. Nushobora kumenya biologie nyinshi, nkamenya amategeko ya comptabilité ya gestion, nkamenya indimi, nkasigura ibintu, nkavuga ibintu bikomeye, ariko kugira ngo bigushikane kuri maturité y'umuntu yuzuye neza, apanze neza, bitegerezwa kuba mu rukundo. Sinzi ko murahora n'umuntu akomeye nk'uw'incabwenge, azi ibintu, ugasanga araciye bugufi, ari mu rukundo rwinshi, araryoshe. Aho uwundi wewe aje, hari umuprofesori yigeze kunyigisha muri universite, sije numva ikigwa ciwe kiraheze kubera ubwishimo bwiwe. Sije nabona ikigwa ciwe kiraheze, kumenya ingene yishima, ingene yuzuye hose, umenga arababuza kwiyumva namwe, kandi aguma bereka ko muri ubusa nk'ubwo. Bene abaprofesori mbere ugomba kurya amanota iwe, reka ndeke kuvuga ko ari abanyeshuri baca babikoresha ku baprofesori babo, ndabigarukirije ngaho. Ngo aho nari nkiri nk'umwana, ngo navuga nk'umwana, nkiyumvira nk'umwana, ngo nkasobanura nk'umwana, maze kuba umugabo naho naciye mpibi by'ubwana. Urukundo nirwo rudukuza. Urashobora gusanga umuntu akiri muto yuzuye urukundo,
n'uwundi mugabo amaze imyaka myinshi mu buzima azi n'ibintu byinshi mugabo atarukundo agira, nta maturite, ntakuze imbere y'Imana, ntakuze, umuntu akiri inyuma. Ruvuye nyine urukundo rero ruduha kuba abantu barisaje bakuze bazi ubuzima. Urukundo ruduha kumenya ubuzima. Ubu turabira mu kirore ivyijiji, ariko hanyuma tuzobona imbona nkubone b'abantu mugomba ko namwe kurenga abantu zo kwereka, nakweretswe ko ibintu kugira ngo ugire autorite ku bantu sivyo bihambaye. Ukubona neza no kubonesha amaso y'urukundo, no gutahura n'ubwenge bw'urukundo. Twame dusaba Mukama duha urwo rukundo, nibwo tumaze kurushikamwo ruturemesha tukumva twuzuye ingingo y'Imana kandi tukayikurikira tudakebaguzwa. Mwumvise mu nkuru nziza ingene Yezu avuga ingene abantu turi imburabugirire, ingene Imana hari igihe nayo nyene tuyinanira, ikagerageza ikatugendera iciye mu buryo bwinshi kugira ngo itebishikira umwe, ariko ugasanga irabuza aho idufata nk'abana bahiye mu kwabo. Ngo Imana yarabagendeye izana muri Yohani Batista, yari umuntu austere, yisondesha, yibabaza, ati mugabo mwamubonye mw'ishetani, irorosha iraza bushike mu mwana wayo, azarya anywa, mugira muti no muryi akunda guteramira kwa Gerard mu banyakabi no mu batoza kore. Ati mugabo ubwitonzi bwerekanwa n'abana babwo bose. Ahagombye kuvuga ingene bitamubuza kubandanya inzira yiwe n'ijambo basangiye na se wiwe. Byaciye binyibutsa akagani k'abantu bari hano, n'ise n'umwana ngo bari bashoye indogobwe. Hanyuma bashoye indogobwe, sabwira umwana ati urirako tugende turabe ko twoshika tutararuha ku isoko. Abantu ba mbere bahuye n'uyu muvyeyi n'umwana we bari ku ndogobwe baca barabatwenga, batari konti, mwebwe vraiment murabagesera, mugende kugurisha indogo mwayigendeye ko mwayiruhishije yapfuye urupfu. Bavako bagira bati ntaco, reka tuyitware natwe tugende n'amaguru tujane nayo. Barashorera, bashitse imbere abantu n'abandi bantu babakritika bati mwe muri bijuju, mwebwe mufise indogobwa, mwe muri ko mugenda n'amaguru. So umwana agira ati basi kibono urirako ugende, uyumve yuko yoshimisha babandi bose. Ahura n'abandi baca batukagura ako kana, uwo mwana ati wamwe wewe nande ugira uragendera ku ndogobwa so agenda n'amaguru nta soni. Sati vako basi nanje njeko. Baca bahura n'abandi rero nabo barabasumira bati wa mugabo uri igikoko, uri gisama amajonjo, uri ikintu kitagira umutima, ugendere ku ndogobwa umwana wari uhameze gutyo, naye twari tuzi ko kwitangira umwana. Timwe n'abantu tubagire gute? Ati urirako tugendere ko twese. Ahandi ntibari gupfa bashitse no ku isoko. Igihuzi c'ukurikirana kuri mu nzira y'Imana, ugatangura gusa kugenda ukebaguzwa wumviriza ibyo abantu bose bakritika biyumva, ntuzopfushitse aho ushaka gushika. Wamaze kumva kuri mu nzira y'Imana, uri mu bwitonzi bw'Imana, ibyo abantu bashobora kuvuga ego ukabyakira ukagira uti ndavyumva, mugabo ntaho mbumva bihuriye cyangwa bihushanye n'ikintu Imana yashizemo. Bandanya nkurikira ico numva ko kiri mu bwitonzi bw'Imana imbere y'Imana. Singendera ku vyumviro by'abantu, gendera ubwa mbere kukurondera kuba umwana w'Imana. Ndabipfuriza mwese guhorana urwo rukundo rutugira abana b'Imana mu mwana wa Yesu Kristo. Amen.